teze guhembwa ngo tugende muri Wakala TV tumenagura ibintu byava kuki byava kwishavu manje haje narahavuye batampembye amwizegera kuri 3 ndibaza amezi 3 kandi nk'umukozi umaze gukora utaronka gahembwa kiwawe birababaza sana bati kubona ndavyandika kujya muri groupe ngavuga ati ko sinabona ko nje nyene no ushobora kujya hajya nkamenagura ibintu cyangwa ngira induru ndumwe kandi muri Wakala TV abantu benshi byozana ingorane niba nabashira esprit yuko twojayo twagiye bigindo nyuma yaho onye akesi uyu mwanya muvuganye ku kintu cy'agashahara kabakubwiriye Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes 1212 bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry nibaze ko mumeze neza ku majwi n'amashusho muri kumwe na Da Silva mwitingwanyi yakoreye muri kano gakino ka 257 uno munsi dufise umutumire adasanzwe mwitwe Famba canke se mwitwe umukomedie yabiciye agahigo wanashaka akina filme agakina comedy Famba ramusaba bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry ndabaramukije ito Tarisisi Hope Ministry. Tarisisi Hope Ministry. Hope Ministry. Tarisisi Hope Ministry. Ndabaramukije muhereye hose. Famba. Amakuru y'imisi. Eba nashimana n'abantu bakeya sana. Abantu bakeya cyane. Nk'abatanu banuko. Bande nk'abandi. Mama wanje, umugore wanje n'abandi bantu batatu nyene baraho basa. Mbe hajya Famba arubatse. Oya sinubatse ahubwo ndafise umugore. Ariko nyuma ko bane n'umugore mu nzu. Famba rugombo kuri wewe ivuze iki? Rugombo kuri jewe ni nk'umuvyeyi wa mbere. Dukuye ibindi byose. Umuvyeyi wanje kuko rugombo niyo yandeze rugombo niyo yangize kungira uwundi gwe. Rugombo yubaho. Famba tukiri ngaho nyene hari abantu rimwe na rimwe baba bifuza uburyo bumva swate wivuga amazina yawe na cyane amazina usanzwe wiyita yubuhiza. Samba Famba leva de la forêt l'homme qui a la diarrhée n'est pas payé ni matiti nyose zandunda tegiski kinebera kiteza ngumara umugabo gasubira gasubira cyonzire umwe rugomba kuje amategeko duza kajwe irongo izindi mbwa mu gihugu ndese no hanze gihugu ndafatenga hase bon okay nibaze yuko imbwa irongo izindi mbwa kubera iki wiyita imbwa kandi uri umuntu w'umugabo bati buri umuntu afise shwa yiwe ni ntwari y'abadamondi bita Simba abandi bita Cuyi abandi bakiti ku n'ibintu bitandukanye so nje kuyita imbwa ni kintu nakunze pati nabonye yuko ari so happy for kujewe. Okay Famba aravuye mu ihuriro na cyane agiye yavuye mu bintu vya comedy na cyane avuye mu ihuriro yinjira mu bintu by'ubuyuti be aja muri Wakala TV. Icyatumye nyezina Famba ava muri Wakala TV ni giki? Mwana ubukene ninja inzara nirikura haga dutwara handi na bindi bivuze iki mbe kumengura arushe mvuye muri shooting ndarushe sana kabisa naza nawe urabizi inzara irimwo gusa kimwe cyo kuba nje navuye mu bya comedy ndaja muri journalisme bwa bundi bukene navuze ni nkuko nyene noba ndi muri journalisme mpembwa 100 ku kwezi nabona umuziki urashobora kumemba 300,000 ku kwezi no cyenda bivamo ngaja mu muziki neza cyane Wakala TV rero wayifashe nk'iki akese umufata nk'iki akese n'umujama apare ubosi wanje n'umujama kandi twakoranye neza Wakala TV nawe nayifashe nuko ari umuvyeyi mu yindi nzira yerekeye journalisme bati kuko muri Wakala TV niyo TV yabo bwa kabiri nje ngore bya journalisme kandi ni na niyo TV nakoreye ibintu bya journalisme birampresenta ko mu journaliste ariko yindi TV nakoreye ko bwa mbere ni byari hot ni byari ibintu byoroshe tubisanzwe naho uramaze kuja muri Wakala TV na cyane yuko nanje ubwanje ariho narindi message wakunda kwandika yari ngo kubera ko tutarahembwa canke se tutiteze guhembwa ngo tugende muri Wakala TV tumenagura ibintu byava kuki byava kwishavu manje haje narahavuye batampembye amwizegera kuri 3 ndibaza amezi 3 kandi nk'umukozi umaze gukora utaronka gahembwa kiwawe birababaza sana bati kubona ndavyandika kujya muri groupe ngavuga ati ko sinabona ko nje nyene no ushobora kujya hajya nkamenagura ibintu cyangwa ngira induru ndumwe kandi muri Wakala TV abantu benshi byozana ingorane niba nabashira esprit yuko twojayo
tukagira ibigendo nyuma yaho onye akesi uyu mwanya muvuganye ku kintu c'agashahara kawakubwiriye but nje ku bwanje nsa nk'uwagahevye kuko akesi sagashahara gusa amaze kumfasha ibintu byinshi bitandukanye mu buzima ari ukuntu abantu twiyibagiza kibagira aho wavuye cyangwa aho umuntu yakuvanye kubera amafaranga je akesi afite faveur nyinshi yankore mu buzima noja kumushwanya ngo kubera ubufaranga 300 cyangwa 400 oya nivyo shoboka kuko akesha amaze kumfasha ibintu byinshi naho no muhebura amafaranga niyo nganya ibintu maze kumfasha akesi nuko nyene kandi urumva kirumvikana na je nivyo nishi abandi ndababwira ati nituze turaba twiyibagize ivyiza umuntu yakoze kubera yuko rimwe na rimwe aho umuntu abageze hari igihe usanga umuntu abifitemwe uruhara Nyungu nje uno musi ngo noja ngaho ngo amisi nje kumujiza amafaranga amisi yaramfashije cyane Famba ikintu nka wewe uraba kure cyane se wiyumvira kure nica ico cyatumye akesa adashobora guhemba abakozi sha kesi ibihebe ibindi kandi bizobora hendagurika uko hoze ukuri no musi ko hoze ke but impamvu yatumye adaduhemba ndibaza ni impamvu zimuvuye ko ariko twe twimagina kuko twe twarakora kandi ibyo twakora twaribona ariko bataduhemba biva kuri we ariko twebwe twimagina nuko byavanye n'ibintu by'amari ibintu bahora bakina kandi tuganire ba bet maberi gani beri kandi manija beri ni watu kazi ni ikivugo kandi jabo ngo baravyugaye ngo kandi bavyugare nk'inoti nyinshi na kese baramuganye amafaranga yiyo so ndibaza beri kubwi wacu ko tuyumve sinzi kiri mu mutima wiwe ariko nje kubwanje ndiyumvira yuko beri ni yatumye tudahemba ko amafaranga yose yashira hake ndazoguma yivyara kumbe yagiye kwivyara director nuko biragiye Samba Famba aravuze ati jewe uyu mwanya ndavuye muri Wakala TV reka nje kurondera ubundi buzima kubera yuko ahanye mbona kandi ugiye kubiraba nivyo imyaka tugezemwe si ya indi yo kuguma ahantu hamwe ahubwo niyo gutambaza kugira umuntu arondere uko abaho uno musi Famba ntari karaboneka muri cinema cyane ahubwo ari karaboneka muri filme isanze ihurikiwe na manager wa Akesi ariyo Ego Oya why ufitanye partnership Akesi na manager wiyo so nje ndi mu artiste kandi ndumukinyi kandi umukinyi mwiza numwe akina abantu bakamubona talayi bakamurondera yego cyane wa film ukaba wicenga watakulabo nimwe urakora uvuga yuko atalabara kubona ko but nje kuba ndonde ngakina filme zababahe sivyo gusa maze kina na Sami maze kina ibintu byinshi bitandukanye but neza cyane ndondera ni kubona yuko nje mfise akamaro muri filme yabo ndabona yuko nje ninje muri filme zabo arico kino kongereza ko ico nico gusa mbona filme Ego Oya watinye mama wawe ari umwicanyi cyanye se umurozi ari umurozi inguvu hari ukuntu je kurakina ku buryo mvuga ati iki kintu antuka jewe mbabona umengo sinogishobora nko gukina ibintu by'amashetani ku buryo witwenga iziya nguvu zikurahe man bijya ibintu byose n'uburambe ikintu cyose gifite mu burambe na maîtrise kiba chance byose dafite mu burambe na maîtrise naco naho ubushitse je maze imyaka renga 10 ndiko ndakina film ikongana n'umuntu amaze imyaka 2 muri film so mbafise uburambe mazi ico ndiko nakora mazi iyi scenario bisaba ndayikine gute bisaba ndayivasite gute bisaba ndayikore gute bivanye n'ukuntu umwandisi wawe bayayanditse kuba nitwenga ngatwenga ngira ibiki n'ibintu bitandukanye bivana n'uburambe mbafise ngamenya aha tugeze umuntu akwiye gutwenga kuba tugeze mu acting ibintu biragiye ibindi biragarutse kuko na cyane cyane baravuga ngo inkuru y'umwana irasubira inyuma nyuma yo gusohora indirimbo uri kumwe na Potential wavyakiriye gute kuba Potential yarasaze ese byagenze gute nkabo wari umuntu mwakoranye cyane cyanje byarambabaje ariko gushika ubusindatahura impamvu ki Potential yabaye umusazi kuko si ikintu cyoroshe umuntu mwirigwane muri mu bikorwa byinshi bitandukanye mu byika mu gitondo mu nyuma ngo yasaze ni ibintu bidahuriranye ariko ndibaza nabanga ari baho kwisi vuba tuzomenya cyane masara mu bisanzwe baravuga yuko ari mu masengesho kandi amasengesho avuga ngo umwanya umwe ngo ni Akesi yamutanze undi mwanya ngo ni Pipiro no kuvuga bara Pipiro uno munsi agiye hari yanya kwa Potential ngo bamutera amabuye oya ari bindi bintu kwe ivyo nza ndabyumva
ariko burya ari ibindi bintu topfa kuvuga kuko uvuze ati ngo akese yaramutanze potential amutanga mu biko akese agikenye kandi arakenya akese n'amahera yifite arakenye ubu yoba yamutanze ngira ntarashikirwa pipiro wenyene nimba ari umukene wa mbere gusenga muri entertainment mu wa mbere za kuna mambe nta n'amafaranga yifite arakenye yoba yamutanze gute potential ibintu bitumvikana ari igihe tu mu buzima umutwe ubasatiye tubintu kuracamwe ugasanga uraturuka ugiye haya amahoro amahoro mu kujya kari bye petit byishinga by'ibiyoga n'ibintu by'ibiganja byinshi aho uza gusara umuntu wese ngo ibintu yari umutwe uno munsi arabinwa akumva neza ariko nyuma y'imyaka 2 imyaka 5 agenda panjo niho umenye ingaruka zazo ati byo babihuriranye sivuga ati ngo ndabameneye bango nje ndambesha ikintu cyangwa nice ku ruhande buryo mu petit kuba yarasaze nibijya bibiri umogi nyirwa yankwa byatumye asara ngati nibwo bustar na cyane Bumuru mogi ngono bashakongera ko mu star. Twe tubaye atakinyobwa na kimwe kigoreza tunywa mu buzima. Tubaye kandi bizahora banda. Tubayeho neza. Samba Famba aragaruka agakora byinshi wanashaka niwe umukinyi wa comedy na cyane ugiye kubiraba akoresha afite amashow menshi. Ibiteramo byinshi. Mu ndwi heze wari mu Rumonge ariko ntabwo twashoboye kubona nyezina ikintu nyamukuru wari wagikorayo usibye gusa ifoto washoboye gupostinga iriko aho umuntu ngo ahuriye n'amashetani ari nayo titre yari kuri yo foto sivyo byari nakwandikiye urambye ati ndi mu Rumonge wahi kubera iki mu Rumonge nje vraiment sinobesha ndanashimira Imana vraiment rudu shot twinshi ndonga nawe twamara amafaranga make ariko turashimuka nyene kuko najyana jyanwa muri nungu nakare waravyubatse umaze guharura mu bakomedi nga mu Burundi cyangwa abakinyi ba film bakubita concert nyinshi nje ne mu wa mbere so no bandu wa kabiri cyangwa wa gatatu ariko mu ba mbere sinoguramo neza cyane ndabishimira Imana kandi byaberekana yuko mba ndiko ndakora ariko kenshi kuba ndonga ama concert yo mu nzira za Rumonge sinzi cyo bambonye ko ariko kenshi ndende ndasubira kwicara kwa umuntu narendepfunya kambira ati bana nje n'umunyarumonge ndakena nkubitire show sino yanga nkwere mu Rumonge kandi ubu ejo di uno musiri samedi ejo dimanche nzo kubita show muzanyanza laki kubadida Famba mutima vuze iki kuri Famba mutima n'umuga mutima lo comedy umuga fere nyene mu kazi nyene yaradusanze araturenga aragenda aradusumba ariko burya kiri inzira y'Imana ipanga buri muntu inzira kira mtu angona njia yake kutobolea mutima n'umuntu yadusanze muri gihe mutima na myaka 5 irahera kiribyo nani myaka 3 ndibaza ntego ariko twe twarapambanye kuva kera bivuga yuko Imana yaramwandikiye kandi ni gapenda mubaha anabaze kurongora Imana imfashe n'umuryango wiwe bibaza natwe Famba akabazo kanyuma dutera turangiza ikiganiro cacu ninde mu comedy ngaha mu Burundi bovuga ati muhagashimwe na Famba arimwo yo cagahande anje no kiyanje nyene sinabaza ko noga wundi wakunzi ba Trasisop Minister nibaze yuko twagiraniye ibihe byiza na Famba nibaze ko nsubiye kukurondera utazombira ngo ndi mu Rumonge hamanda kwandike ku nimero y'akademu cyo nyisho oya mani haje waranshowera ashatse kubusha gahunda kwishura chap yakubufare umukobwa agusa kimwe cyose nakubesha je nabonye message zawe umbwira ati ngo duhure basi umunsi wa shooting byanacanze mu ncamake byarancanze ariko kimwe cyo twahuri twahuza ikiganiro kandi nje shaka weekend kenshi mba ndi ruguru shaka weekend mba ndi ruguru mbo Famba nibaza yuko uza kunkorera icyo bitwa share akora yuko na cyane urabona uyu mwanya ndiko ndapambana ngerageza nanje ndabe yuko nishikana aho abandi bageze cyane se nkabarenga nkuko byagiye biragenda turuko urazi yuko ejo ni heza Famba ndagushimiye cyane mwenda Yesu bakunzi ba Trasisop Minister nibaze yuko mwambonye yali Samba Famba rero wa de fole ikinyonyo kinobera nimba ari kinyonyo igiswe kinobera matiti nyoso isinzi biki nibaze yuko twagiranye ibihe byiza abakunzi ba Trasisop Minister kuri micro n'amajwi n'amashusho byose mwari kumwe na Da Silva wakoze byinshi na cyane muri kano gakino ka 2-5 ciao Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa
nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.